haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishishikara kutugirira neza bene data, kuko kumva ijambo ry'Imana n'amakoraniro nk'aya hari inkomezi nyinshi cyane, kandi turizera yuko Imana hari icyo iriko irakora mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Reka nongere kandi gusenga. Mana nyene icubahiro, turagushimiye umugoroba mwiza Mana, aha dusagaje mu bwiza bwawe Mana, aha niho watugeneye. Haleluya. Urakoze nyene icubahiro, wabwiye Mose ngo duga hondi ngo maze uhagerere. Haleluya, haleluya. Natwe twahisemo kuduga umusozi kugira tugerere aho uri Mwami. Uko yakwegera niko yasa nawe, ubwiza bugakayangana ku maso hiwe. Jambo ryawe n'ubu riratubwira ngo iyo dutwihweje mu maso ha Kristo turushirizaho gukayangana. Turazi kuri kurakora igikorwa Mwami. Haleluya. Niko wabwiye Nikodemu ngo kujya utazi umuyaga ingene uhuhuta ugenda, niko utazi n'igikorwa canje. Haleluya. Urakoze Mana, ntibirinda gusaba ko tubibona. Turazi Mana ko hari bisika byabomotse. Turazi Mana ko hari bugingo bwahindutse. Turagushima Mana ibyakarande vyarahise. Haleluya. Urakoze nyene icubahiro, n'ubu twiteze kubakwa ukundi gusha Mwami. Haleluya. Urakoze Mwami wacu, ngwico wifuza nuko intama zawe zigira ubugingo kandi ubugingo busagutse. Haleluya. Urakoze Mana. Mbega amasezerano meza dufise muri wewe, kandi ngo ayo masezerano yose muri Kristo ni ego na amen. Mana yacu turaguhimbaje, akira amashimwe yose. Na kano kanya turakaguhaye ngo ubane natwe, udushoboza ubwacu ntidushoboye, ariko turi kumwe nawe ngo tuzokora ivy'ubuhizi. Ni wowe twiteze Mana gusangira ku vyawe, ivyacu tugomba kubizana kugira ngo twakire kuri wowe Mwami. Haleluya. Uravuga ngo uradodora ku muryango. Haleluya. Ngo uwugurura ngo ndinjira tugasangira. Oh Seigneur, nous voulons dîner avec toi Seigneur. Haleluya. Mashimwe yose akugaruke ko Mana. Urakoze Papa, icubahiro n'inganji byose bikugaruke ko, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen. Haleluya. Mana yacu ni nziza irahambaye. Imana ishimwe. Nkuko bari bamaze kubivuga, ubu turi mu ndwi yo kubohoka. Kuwa mbere twarize kubohoka kubijanye na karande. Uno munsi naho turiga kubohoka ku caha cama kitwizingirirako. Hari icyo Imana ibivuga ko, Imana ishimwe ku kintu cyose Imana yarateguye inyishu. Imana ihimbazwe. Hari umuririmbyi yavuze ngo uhagarara ku ntango ukamenya ivyiherezo. Iyo ndirimbo iramezagira cyane. Ni Imana izi ibihe byose ku buzima bwacu. Ihagarara ku ntango ikamenya ivyiherezo. Uyu munsi wowe uriko wibona uri magonyagi, uriko wibona hari icyaha kwizingiriye ko, ariko ya yindi ibona kwiherezo ikubona wabohotse. Haleluya. Ihagarara ku ntango ikamenya ivyiherezo. Imana ishimwe cyane. Ndagomba ngo dusome ijambo ry'Imana, niho bavuga icyaha gikunda kutwizingirira ko. Mu Baheburayo igice ca 12 turahasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Imana ihimbazwe. Jambo ry'Imana haravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashize imbere twihanganye, dutumbereye Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere, yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uno munsi tuza kwiga dutangurira ku nyinshi bene data, kuko twovuga ivy'ivyaha bitwizingirira ko
aha aye twoteba tukagira liste turabizi bitwizingirirako, ariko uyu munsi umwanya tugira tuwukoreshe neza, tuce tugirako no ku nyishu. Imana ishimwe cyane. Ibyaha bitwizingirako nivyo byaha bikunda kuza umwanya wose ukavuga ati Imana iki kintu nzokivamwo gute, nzogiheba gute, warakijijwe ariko ubona umenga hari ikintu cama kikwizingirako. Ariko Imana iriko iratubwira ibi byaha bikunda kutwizingirirako, iraduha n'inyishu. Umurongo wa mbere wonyene uratubwira ngo nuko, bivuga yuko iyi chapitre 12 bari bayifatanije na chapitre 11. Igice ca 12 bari bagifatanije n'igice ca 11, ngo ko dukikijwe n'igifungu c'ivyabona kingana gutyo. Niyo solution ya mbere. Hari ivyabona imbere yacu bishobora kudutuma twavuga ngo birashoboka, kuko Imana ntigira nkunzi. Nivyo Imana yabwiye Petero agiye kwa Korneliyo akabona arabatijwe, aravuga ngo ni Imana itagira nkunzi. Imana yafashije babandi bari muri vya byaha tutagomba kudoma kurutoki, uri kuravyiyumvira ko vyose mbega nakaboregwe. Nimurumva abakozi b'Imana bakijijwe akaboregwe, uyu munsi imbere y'inzoga adashobora kumotegwa. Muraza bari baboshwe n'ubusambanyi, ariko uyu munsi barakijijwe. Ico kintu urumva nkuko uburaruko n'ubuseruko bitandukanye, niko yatandukanye n'ivyo. Ubusambanyi yabuhindukiye ikibambe. Imana idufashe cyane. Ngo ko dukikujwe n'ivyo bifungu vy'ivyabona, bene data, hari ivyabona bidukikuje, kandi ivyo vyabona ikintu ca mbere bari bahagaze ko yari ukwizera. Icyo ngomba rero kuvuga, ni bande bagukikuje? Je nakijijwe batubwira ijambo ry'Imana dufata ku mutwe. Yari Abikorino ba mbere igice ca 15 umurongo wa 33. Imana idufashe iri jambo turifate turishire mu bugingo bwacu. Wankujije mu gakiza yaranyigishije ibintu imbere y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana urarisoma, umaze kurisoma ukaririmbura, umaze kuririmbura ukajyatura, umaze kujyatura ukarishira mu ngiro. Iryo jambo rivuga gute? Rivuga ngo mbega ntimuzi, nimuyobe, ahubwo batangura bavuga ko ne vous trompez pas, nimuyobe, nimwihende, abagenzi babi bonona ingeso nziza. Umuntu arashobora kuba yatanguye neza, mugabo haheze igihe kubera atashoboye kumenya ivyabona bimukikuje. Ni bande bari ruhande yawe? Abo ndakubwire barashobora guhindura ingendo yawe. Uyu munsi wo kubohoka duhere kuri ako gatoya. Sinovuga ngo ni gato, kuko gutandukana n'abandi ni ikintu kitoroshe, ariko impwemu twahawe si impwemu y'ubwoba, ni impwemu y'inkomezi, ni impwemu y'urukundo, ni impwemu y'ubwenge. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timotheo wa kabiri gice ca mbere umurongo w'indwi. Iyo niyo mwemu twahawe y'ubushobozi, y'ubwenge, y'urukundo, ubwitonzi. Imana igufashe la sagesse no kumenya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Uyu munsi usaba Imana ati mwemu yera muri uru rutonde rw'abagenzi nabahenguye kwifatikanya nabo, kuko ngo dukikijwe n'ivyabona. Ivyo bidutuma twiyambura icaha gikunda kutwizingirirako. Aya majambo ndiko ndayategura baravuga ngo twiyambura ivyo vyose bikunda kuturemera umutwaro nica, kugira ngo dusiganirwe gushikira ivyo twategekanirijwe, dushike mu masezerano. Ubwo nyene haciye haza umuntu yirukanga cyane yitwa Eliudi n'umuntu w'umukenya ngira muramutse, agira athlete vya athletisme, yari umu athlete. Yari amaze kugira marathon,
arashobora kuyiruka amasaha 2 aca yiha umuhigo wo kugenda kwirukanga iyo marato munsi y'amasaha 2. Deja amasaha 2 yari record mondial. Burya naho ntanonotse amakuru make ya siporo ndashobora kuyumva. Rero Eliud ayigira umugambi wo kwiruka marato munsi y'amasaha 2. Wibaza ngo ikintu ngo cyamufashije n'ikiye? Hari ikintu namenye ntarinzi muri iyo sport. Bamuhaye 41 lièvres. Abo bantu abita abalièvres n'umuntu yirukanga kugira ngo akongereze performance. Kenshi aje imbere uko yirukanga niko nawe aguha inkomezi. Imana idufashe cyane. Bamuhaye abalièvres 41 kandi abari bo bose barondeye abalièvres badasanzwe, bamwe birutse bagize amarekoro, nimba birutse kuri 200 metres, nimba birutse kuri 100 metres. Bamuha abo bantu 41. Abo bantu barategura uwo muhigo wiwe, bariga ingene umuyaga uhuhuta, bariga tenue de sport ategerezwa kwambara, bariga ikirato ategerezwa kwambara. Umwe niwe yavuze ngo mbega bisi ko basumvye ubwenge abana ba kino gihe bana b'umwami. Barize ikintu cyose baragitumbereza kugira ngo ashobore kuduza performance yiwe. Yarashoboye kwiruka ararengana yaho ko yiwe ayiruka munsi y'amasaha 2. Uyu munsi uri kukurikira abandi, aha batubwiye muri iki gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11. Abo bariko barakurikira bahavuze ngo ko dukikujwe n'ivyabona byinshi. Harimwo nde? Abeli yatanze ishikanwa rihimbara Imana. Ubona abavyeyi biwe bari barabigishije ishikanwa rihimbara Imana. Batubwira Nowa yumvise ijambo ry'Imana yubaka ubwato imvura itarigera atazi carico imvura, ariko yizera Imana. Dukeneye abantu bavuga ngo iki kintu nikirabaho, ariko bisanzwe Imana yakimbwiye gihera kuri jewe. Imana ishimwe cyane. Ibi nivyo vyabona dukeneye kwikikuza impande zacu. Batubwira amakuru ya Aburahamu yumvise yuko azohezagirwa mu ruvyaro rwiwe, ariko Imana imubwira ati shikanira umwana wawe. Yizera ibito kwizegwa, imenya yuko ishobora no kuzura abapfuye. Mu gihe cy'Aburahamu nta gitangaza na kimwe cyari kigere kiba cyo kuzura, ariko aravuga ati bisanzwe Imana itarazura umuntu ibihera kuri jewe. Ibi nivyo bifungu dukeneye mu buzima bwacu, nivyo vyabona dukeneye mu buzima bwacu. Twovuga bande ba Gidiyoni, twovuga bande ba Baraki, mbe tuvuge n'abakenyezi, twovuga bande ba Debora. Imana ibubwira ati ndakugabuye mu maboko yawe izi ngabo. Imana idufashe cyane. Tuvuge bande uyu munsi utangure kwiyumvira ni bande bagukikuje. Uri muri babandi bakubwira ngo ni wiyakire, uri muri babandi bakubwira ngo ntaho vyigeze kuboneka, uri muri babandi bakubwira ngo ntaho uzoshika. Ariko dukeneye ivyabona bishingira intahe ijambo ry'Imana. Abo ntibigeze bakekeranya kugeza gupfa, kugeza naho bavuze ati ngo ntibashimye kuba mu nyubakwa zubatswe n'abantu, ngo ariko ivyo bakora byose bari barindire cya gisagara kitubatswe n'amaboko y'abantu, ariko l'architecte ingénieur ari Imana. Haleluya, haleluya. Ibi nivyo vyabona dukeneye mu buzima bwacu kugira ngo baduze ukwizera kwacu. Eliud baramurengeje performance, avuga ati ibyo ntivyigeze bihaba. Uyu munsi hamwe no kwizera, rondera abagenzi bakushikana mu kwizera. Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Mbega uriko ugendana nabandi? Solution ya mbere ariyo tuza no gusengera no guhitamwa abagenzi beza. Uhitemwo abagenzi beza mu buzima bwawe. Aba bantu icyo bari basangiye ni ukwizera.
ubuzima bw'umuntu aba mu ntsinzi ni ukwizera, kandi ibyo twizera si ibindi ni ijambo ry'Imana. Bene data, icya kabiri ni ubuzima bwo kwizera. Imana ishimwe cyane. Mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa mbere baravuga ngo bumvise ijambo nk'iryo twumvise, ngo ariko n'iryabagiriye akamaro kubera batarivanze n'ukwizera. Amajambo y'Imana turayumva ku munsi, ariko ayo majambo bisabwa yuko tuyashiramwo kwizera. Imana ishimwe cyane. Kwizera niko kwatumye dukizwa bene data. Yaratubwiye ngo mu Baroma igice c'10 umurongo w'9 n'uw'10 baratubwira ngo kwizeresha umutima byaduhaye kugororoka, kwatura n'akanwa kacu biduha gukizwa. Imana idufashe cyane, kandi twibuke yuko icyo twizera ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni iry'ukuri. Aho nyine mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 3 haratubwira ngo twizeye yuko byose, kubw'ukwizera twemera yuko byose byaremwe biremeshejwe n'ijambo ryayo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirarema, kuko Imana ngo ishigikiza byose ijambo ryayo. Imana nimeze nk'umwana w'umuntu ngo ikivuze ngo icibagire, ariko iri nyuma y'ijambo ryayo kugira irishitse. Rero tugire kwizera, kandi ntiwizere ibyo ari byo byose, izera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Twavuye mu bintu byo hanze, twahisemo abagenzi beza. Umaze guhitamo abagenzi beza, shimikira ukwizera kwawe ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo igice cya 15 niho havuga ngo ngo tugiye kurandura ikintu cyose kitatewe n'Imana. Imana idufashe cyane. Déraciner toute semence qui n'a pas été plantée par le Seigneur. Turajuragirika kubera ukwizera kwacu kudashingiye ku ijambo ry'Imana bene data. Dukwiriye kugira rero ukwizera gushingiye ku ijambo ry'Imana. Iyo ni solution ya kabiri. Ndiko ndanyaruka kugira ngo tuje no mu mwanya wo gusenga. Solution ya gatatu ni ukwatura. Umaze guhitamwo abagenzi, izi ntambuko tugende turazikurikirana. Umaze guhitamwo abagenzi, uragira kwizera. Umaze kwizera bigusaba kwatura. Hari ububasha mu kwatura. Imana ishimwe cyane. Amajambo tuvuga ararema. Mu Migani 18 umurongo wa 19 gushika kuri 20 haravuga ngo urupfu n'ubugingo buri ku rurimi. Imana idufashe cyane. Ibyo twatura biragira ubushobozi mu buzima bwacu. Imana ihimbazwe cyane. Nico gituma dukwiriye kubangira ukwatura kwacu gushingiye ku ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Ikindi cya kabiri cya gatatu urumva twahisemo abagenzi beza, turaza kubisengera kuko tutahawe impemu y'ubujura cyangwa y'ubwoba, ariko twahawe impemu y'inkomezi y'urukundo ifatanije n'ubwitonzi. Duca dusaba Imana ngo idufashe. Imana raba aba bagenzi bankikuje, abo twirigwana, ibiyago twamamwo nibinkuza nibinshikana kuri wewe, bahagaze mu kwizera, amajambo bavuga, imbuto bambibamwo uyu munsi no gukurayo imbuto yose itabibwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri twavuze ni ukwizera, ukwizera mu ijambo ry'Imana. Aba bahizi bizeye icyo Imana yavuze bagishira mu ngiro. Nowa arubaka ubwato atigeze abona imvura. Aburahamu atanga umwana wiwe yizera ko ashobora kuzura n'umwana wiwe. Imana idufashe cyane. Icya gatatu twavuze kwatura kwiza. Imana ishimwe cyane. Niho twavuze mu Migani 18 umurongo wa 19 gushika kuri 20, kuko ubugingo n'urupfu biri ku rurimi rwacu. Imana idufashe cyane. Muri Matayo 15 niho avuga ngo ibintu biducafuza, ibicafuza ubugingo bwacu, isi bitwinjiramo gusa, ariko nibidusohokamo.
niyo twamara kumenya yuko ijambo dusohoye risuya tout notre corps, rituma ubugingo bwacu bwononekara, umuntu yokwibanda, yogira umwete wo kumenya ati mbega ijambo ngire sohore rimeze gute. Kuko urashobora kuba waje muri kino gikorana wibwira yuko utazopfa waravuyemo muri uko kubohoka, ariko nibaza washitse ngaha nuko witeze kubohoka. Ariko ubangira uko kwizera, uri muri iyo processus yo guhinduka, muri iryo hinduka ushishikare watura ufatanije n'ukwizera. Imana ishimwe cyane. Nakijijwe mu 2000, ariko kugira ngo ibintu bimwe bimwe bigende biragaragara, name ndashingira intaha abandi, ndababwira yuko jewe ngikizwa hari amajambo nahora numva muri Yohana igice ca 6, ba Petero Yesu ariko arababwira ngo nibagende nibakurikira abandi, baramubwira ati ngo twokuvako twojahe, ko ari wowe ufise amajambo y'ubuzima. Je nanje nahora nibaza atari komana, hazogera igihe numve ko atahandi hantu ushoboye kubaho atari muri wewe. Ariko uyu munsi ndashobora gushingira intahe Kristo. Yesu yarahinduye ivyiyumviro vyanje. Nta yindi solution, nta bundi buzima nobona bwo kubamwo atari muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ariko sujya munsi nakijijwe ibintu vyaciye bihinduka. Ariko uko nakomeje kwegera Imana, nawe ndazi yuko uyu munsi ushobora kuvugira ijambo ukavuga ati no kuva ko gamana no jahe. Hariho n'irindi jambo ba Paulo bavuga ngo ivyo nahora mbona nk'ubuhombe nk'inyungu, ubu munsi ndabibona nk'ubuhombe. Ivyo nahora mbona nk'umunezero, uyu munsi ndabibona nk'ishano. Ndavuga ati ariko Mana, hazogera igihe cya kindi ndakibona yuko ari shano, ari ubuhombe. Imana idufashe cyane. Ariko narabonye Imana ibihindura bimwe, n'ubu uye ndizeye yuko hari ikindi iza guhindura muri jewe. Dieu a changé nos passions. Dieu a changé nos désirs. Alléluia. Kuko yagerereye mu bugingo bwacu bene data. Uko kwatura, uko kurushiriza kw'Imana, ukavuga ati Mana narakijijwe, ubugingo bwanje n'ubwawe, ibisi byo nkwiye kwiyumvira. Imana ikagendera bihindura, ugasanga byarakiye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ry'ukuri. Ndarikundira ijambo ryo mu Baheburayo, aravuga ngo il soutient toutes choses par sa parole. Ashigikiza vyose ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twavuye rero mu kwizera, tubangire kwatura kwiza, twiyubara amajambo dusohora. Murumva ko umutima ukorana n'akanwa, ariko rero n'ikindi gihimba ngomba yuko dukoresha ivyiyumviro. Umutwe wacu tuwukoresha. Mu Baroma 6 baratubwira ngo considérez-vous comme mort au péché. Mwiyumvire ko mwavuye kubwicaha. Abaroma 12 atubwira ngo duhinduke mu vyiyumviro niho twoshobora gukorera Imana uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Ivyo tugumamwo nivyo biguma biza. Nivyo biza mu bwenge bwacu ngo kandi umuntu avuga ibibogaboga mu mutima wiwe. Ivyiyumviro vyacu biza gute? Nibijya twakira vyose. Ivyo twakira turabishije amaso, ivyo twumvirisha n'amatwi yacu, bikaca biza muri stoke y'umutima wacu, bikaca biza mu vyiyumviro vyacu, ugaca usanga nivyo turiko turarimbura. Ugendanye n'abantu bakubwira ngo ntacu uzovamwo, uzokwama wiyumvira yuko atacu uzovamwo. Ugendanye n'abantu bakubwira yuko ushoboye, Imana ishobora gushikana kure, uzobona yuko ushobora gushika hari imbere. Ukikujwe n'abantu bazima, ivyiyumviro birahinduka. Ivyiyumviro bica mu ijambo ry'Imana mu ntahe. Mu vyahishuriwe Yohana igice ca 12 haratubwira ibintu vyanesheje Satani. Ivyamunesheje niki? Ni ijambo ry'Imana n'amaraso y'umwagazi n'ugushinga intahe kwabo. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi abo nibatinye no gupfa kwabo. Uko dushishikara kumva intahe biraduhindura mu vyiyumviro, bigatuma dushobora gushika kure.
hariho mwene data njye namurabwiye ko nkunda kumviriza intahe, ndamubwira intahe numvise y'umumama yubatse inzu aciye mu munyota. Iyo ntahe ni ndende gose. Yarubatse inzu biciye mu munyota, bamuhaye igikorwa cyo kwegeranya umunyota. Mu gihe kanaka arashobora kubaka inzu yiwe. Uyu munsi uriko urakekeranya ngo vyogenda gute, ariko ndakubwire ngo birashoboka. Birashoboka. Imana ishimwe cyane. Uwundi nawe yashitse kure kubera kwahirira ubwatsi inkwavu. Imana ishimwe cyane. Nta kintu kidashoboka imbere y'Imana. Ya Mana yakoze biriya n'ibindi n'ubu iracyakora. Yesu aravuga ngo data arakora, ngo na n'ubu arakora, nanjye ndacyakora. Imana iracyari à l'œuvre. Haleluya. Duhinduke mu vyiyumviro. Reka ijambo ry'Imana bari ryo turimbura umurango nijoro. Twumvirize amajambo y'Imana, twumvirize intahe. Ivyo bizogenda bihindura ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Reka tugende no ku kindi gituma dushobora kunesha icaha. Twavuze abo hanze, hitamwo bo mugendana. Uyu munsi novuga nka Yosuwa ati je n'umuryango wanje twahisemo gukorera Uhoraho. Mweho biti si ibintu byo kugenda akagugu. Uyu munsi washobora kuba wicaranye n'umugenzi wawe, mufise circuit zimwe, iri jambo ukaburi kuraryumva, ukumva ko Imana iguhamagara guhindura bajya bagenzi. Mubwire uwo mugenzi ati jewe nahisemwo gukurikira Imana, sinzi wewe. Ivy'Imana si ivy'igikundi bene data. Umuntu wese arafata ingingo, ariko uyu munsi uhitemwo neza mwene data. Imana ishimwe cyane. Choisis les bons amis. Hitamwo abagenzi beza. Ikindi tugomba kuvuga, dukoresha Imana ukuntu yigisha, iratwigisha ko byose ngira ngo biri à notre portée, biratwegereye. No mu Baroma 10 bavuga ngo ijambo ntiriri kure yawe, riri mu mutima wawe, riri hafi yawe. Natwe ibyo dukoresha ntibiri kure, naba entourage yawe. Nico uvuga, nico wiyumvira, nico ubonesha amaso yawe. Ijisho ryawe ngo nimba ribona neza, ubugingo bwawe bwose bugenze neza. Ngo ariko ijisho ryawe nimba riri mu mwijima, tout ton corps iri dans les ténèbres, iri mu muzimagiza. Uyu munsi uriko wibona gute? Paulo niwe yavuze iryo jambo aho ijisho ryacu rikuye kubona neza. Tubisoma muri Matayo igice ca 6. Imana idufashe cyane. Ijisho ryacu ko rikwiriye kubona neza. Ni Matayo igice ca 6 umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 23. Matthieu 6:22-23. Ijisho ryawe nimba ribona neza, ushobora ubuzima bwawe guhinduka. Nusubire kwibona yuko udashoboye. Hari ijambo ry'Imana rikubwira yuko hamwe n'Imana muzokora iby'ubuhizi. Cya kintu cari kikunaniye, Uhora harashobora kugihindura. Utangure kwibona ya yindi ibibona ibintu bikiri mu ntango, ikayibona biri mu iherezo. Tangura kwibona uri umuntu yabohotse. Imana ishimwe cyane. Yakobo sinzi iryo banga aho yari yararikuye, ariko turabona mu itanguriro Yakobo igice ca 30 muzohera ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 43. Bariko baratwereka ubushobozi bwo kubona. Harageze igihe Yakobo ashwana na Labani kubw'umukuku wiwe. Yakobo nimba yayikuye hehe iryo hishurirwa? Mu itanguriro igice ca 30. Ico yakoze Yakobo yaciye ategura uduti aradushishura. Imikuku yiwe iri mu gihe cyo kwima yaritegereza utwo duti, zigaca zivyara udusa n'utwo duti. Kugira mwumve ubushobozi bwo kuraba uko wibona, tel il pense tel il est. Uko yiyumvira niko ari, kandi nuko wibona niko ucumera. Imana idufashe cyane. Uriko wibona gute? N'abaganga umugwayi batanguye kumuha ivyizigiro,
bakamubwira ati mu minsi iri imbere imishatsi yawe izosubira kuba yaje. Ari umuntu yarari ku miti yo kuvuga ya kanseri, tuvuge nk'akarorero, canke bakamubwira ati mu minsi 2 nk'itatu uzoba wasohotse ibitaro. Umugore atangura kwibona yakize, atangura kwibona ariko arafungura. Imana idufashe cyane kubera ubushobozi bwo kuraba. Haleluya! Ubushobozi bwo kuraba uragera no mu nkabuzo zacu, bigatuma na wa wundi atarizeye kuvyara agatangura kwibona ahetse. Narumvise intahe z'abantu bari bamaze igihe batavyara, acatangura gutangura kwibona yavyaye. Iyo ni nkuru y'umuntu yabikoze, arizera icyo Imana ivuga ku buzima bwiwe. Atangura kwambara imariniyeri, ashirayo ibintu, arahamagara umugabo wiwe akamuherekeza nk'umuntu aremerewe, akagenda nk'umumama nyene yarushe. Ndakubwiye uwo muvyeyi yarahetse rirenga rimwe. Ubushobozi bwo kubona bushika no mu nkabuzo. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Yakobo iryo banga ararigira, acika Labani uburyo atari kwibaza, kuko arambwira ati ndeka ngende, naragukoreye imyaka 14. Rakeli amaze kuvyara Yosefu ati ndeka ngende, uyu munsi uramucika Satani. Haleluya! Imigozi yari yarakwizingiriye kuno munsi iracika. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Zaburi 129:4, yadukuye kw'ingoyi, tangura kwibona uruwidegemvya. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe cyane. Utangure kubona icyo Imana ivuga ku buzima bwawe. Hanze hindura umutima wawe, izera ijambo ry'Imana. Akanwa kawe atura ijambo ry'Imana rifatanije no kwizera. Amaso yawe abone neza mwene data. Imana ishimwe cyane. Ivyo bintu nibanga rikomeye kuri twese kubizera. Tuzobona ubugingo bwacu buriko burahinduka. Imana ihabwa icubahiro. Ayo mabanga uko arane mwene data, uyashira mu ngiro, ubuzima bwawe buzohinduka. Abikorino ba 2:5 umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 17, Paulo ariko aravuga ngo ntabo tugera abo tumenya kubw'urukoba. Kubera iki tuguma twikonsidera dans la chair? Reka tuhasome hanyuma cyo tuja mu mwanya wo gusenga. Imana ihimbazwe cyane. Abikorino igice ca ba 2:5. Haleluya, haleluya. Iri jambo ryaramfashije. Hari ibintu byariko biragwana mu buzima bwanje, mbona byarananiye kubiheba, ariko uko nagenda nduva amajambo y'Imana harimo niri umurongo wa 16 haravuga ngo nico gituma. Igice ngaha bavuga ngo nubugingo busha bwo muri Kristo. Ngo nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya kuvyo kurukoba. Naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Dutangure kwikonsidera, dutangure kwibona mu buryo bw'impemu. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ryagumye, kuko niyumviriye nina muntu mu buntu, nabona ko ivyo bintu ntobishobora kubivamwo. Ariko numvise Paulo avuze ngo nawe tugira uwo tumenya kuvy'urukoba. Na Kristo naho twamumenye kuvy'urukoba, ntitukimumenya mu vy'urukoba. Yohani niwe yagiye ku kizinga Patimo, uko yari amuzi Yesu yamubonye mu rindi shusho. Imana ishimwe cyane. Natwe twibone mu bantu bakijijwe ubugingo bushasha bwo muri Kristo. Umurongo w'17 niwo twese tuzi, bavuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu ahindutse isharemwe gishasha. Haleluya. Ubuzima bwa kera bwari bumeze gute? Twari tujakariye Satani, yadukoresha ivyo yigombera. Ariko mu Bakolosayi bakatubwira ngo il a dépouillé les autorités et les dominations. Yambuye abari bafise ubukuru n'ubushobozi.
abamaramaza, arabatetereza ku bw'uwo musaraba. Imana ishimwe cyane. Hari ubushobozi iyo twiyumvuriwe ubw'uwo musaraba. Bimwe vyatwagiriza tumenya ngo niho vyaneshe, cya kiti cyatwagirije cyabambwe hariya ku musaraba. Iyo umaze kumva ayo majambo ukiri mwemu ya culpabilité, nusubira kwiharura muri kahise. Hari amajambo badutekereye tugikizwa n'uyu munsi ngomba kugutekerera. Haravuga ngo muri Zaburi 103 haravuga ngo ibyaha byacu yaravyirengeje inyuma, yabitaye mu kiyaga cyo kwibagira. Ayo majambo iyo yamenye nusubira kwiyumvira ko Imana iguharura kuri kahise kawe. Imana yarihanganiye kutamenya kwacu, narahariwe, Kristo yararishe vyose. Imana ishimwe cyane. Ibi nivyo vyiyumviro dukwiriye kwama twiyumvira igihe cyose. Imana ishimwe cyane. Turagiye gusenga mu buryo butatu canke bune. Icambere turaza gusengera ukwizi, turasengera abantu tugendana nabo. Uyu munsi Mpwemu Yera aguhe inkomezi, aho uza gutaha muhira wiyumvire babandi mugendana, nabariko baranyunguruza, nabariko barantera shikama mu gakiza canke nabansubiza inyuma. Imana idufashe cyane. Mpwemu Yera adufashe kurobanura. Imana ishimwe cyane. Turaza gusenga kugira ngo Imana itunyoteze ijambo ry'Imana, kuko ico twizera ni ijambo ry'Imana. Mu Zaburi haravuga ngo nk'uko imongokazi ihuzagirika irondera amazi, ngo niko umutima wanje uhuzagirika urondera ijambo. Turasengera inyota y'ijambo. Imana ishimwe cyane. Iba ivyiyumviro vyacu. Turasenga ikintu cyose kitatewe n'Imana, kijya cyose uhora wumva kikubwira ngo ntushobora, ubwo busambanyi ntushobora kubuvamwo, ako kabarego ntushobora kukavamwo, ubwo rumoge ntushobora kuruvamwo. Ariko dukikujwe n'ivyabona byinshi aho hantu baharenganye. N'uyu munsi Imana iracakora. Haleluya. Turaza kurandura iryo ryose ijambo ritari ryo. Ivyo amaso yacu ariko aratwereka turaza kuvyirukana, turabihojeta. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dushireho ibindi bishasha. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwira rero ngo nuko dutanga imibiri yacu nk'ibikoresho vyo kugororoka, des instruments de justice. Abaroma igice ca 6 umurongo wa 13. Tuaza kugirana une prière de consécration, isengesho ryo kwiyegurira Imana. Imana ihimbazwe cyane. Hariho n'iyindi nyinshi dufise mu buzima bwacu, ni ikintu cyo gusenga muri mpemu, le parler en langue. Baratubwira yuko umuntu asenga mu ndimi zitumvikana aba ariko ariyubaka. Imana ishimwe cyane. Twarigeze kumva yuko abakijijwe fiansaye, umenya ngo umuntu yarakijijwe arenganye fiansaye, kuko bibaze yuko muri fiansaye hari ibigeragezo byinshi, n'abari bakijijwe ugasanga baraciye ahantu, baraciye mu ikorosi bakagwa mu cyaha. Uko niko twakuze batubwira ati nukwiyubara ubuzima buba bwahindutse. Ndavuga Mana ko jewe ntanguye fiansaye kandi nifuza kuyishikako, gushika imbere. Haleluya, haleluya. Singomba kuzokumara amaza gushika kuri wa munsi. Singomba kubuzima bwanje bwonone kare. Narasenze bene data, nobabwira yuko natanguye kuvuga mu ndimi kubera ico ciyumviro. Niho natanguye, kuko buri mugoroba wose uko ndosa akajyo ko kwiherera narasenga, nkasenga avuga Mwami nyuzuza ububasha bwawe. Natanguye kuvuga mu ndimi ndi mu cyumba, ata muntu numwe andambitse ko ibiganza. Ivy'Imana bikora gute? Ni inyota, ni kumva yuko udashoboye. Ndavuga Mana, hari amakuru bavuze, hari ibyo bavuga ngo bidashoboka, ariko Mana ndakwiyeguriye, inkomezi zanje nonanirwa, ariko hamwe nawe ni mwemu y'ubushobozi. Remplis-moi,
ubwo intumwa za Kristo zaragiye ziravuga ubutumwa bwiza, mu nyuma baramera nk'aho bacitse intege kubera ibyo ariko birabashikako bariko barabagirira nabi, ngo baca baraduga barasenga bongera kuzura mpwemu yera, abaha gushira amanga kuvuga ubutumwa bwiza. Urakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera bugushoboza guhagarara mu bibazo, bugushoboza guhagarara imbere y'ikintu cyose cyaba kigomba kugutanta. Imana idufashe cyane. Izo twamaze muri fiyansaye nashobojwe no gusenga mu ndimi. N'uyu munsi shishikara gusenga mu ndimi, kuko periode ya fiyansaye yararenganye. Ubu ndi mu rugo ndakeneye kuba edifiye kugira shishikare mpesha icubahira Imana. Hari aho biba bigoye, urugendo tuba turiko rucamo rutabagoroshe, nkasubira kandi nkasenga mwuzura mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Turaza gusenga, nimba utari bwavuge mu ndimi nababwiye ni inyota, ni ukwizera n'isezerano twahawe twese. Usubire kandi gusenga muri mpwemu, mu ndimi zitamenyekana, uvuge amabanga. Imana yongera kandi kubimishurira, narabashingiye intahe ukundi umunsi umwe nisanze ndahantu ku gicaniro umwansi yakataguye ibihimba byose byo mu mubiri wanje, ariko aribwira ngo hari ikintu gisigaye. Nanje ngo narashobora kubona mu vyiyumviro vyiwe ico kintu cari gisigaye yari ururimi. Ubugingo n'urupfu buri ku rurimi rwacu. Naciye mpaguruka ndabandanya urugendo. Uyu munsi ntufe gufata minenegwe amajambo uvuga. Twaturi ijambo ry'Imana, twaturi ivy'ubukuru bw'Imana. Imana ishimwe cyane, bivanzwe n'ukwizera. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba ngo duhaguruke muri uwo mwanya usigaye dusenge Imana idushoboze bene data. Mwumvise ibyo tugiye gusengera, turagiye gusenga ngo Imana idushoboze guhitamwo neza. Haleluya. Ndagomba duhaguruke mu bubangutsi, duhaguruke twese. Cyambere tugiye gushimira Imana, turashima Imana ko twakijijwe. Haleluya. Niyo ntango ya mbere. N'uyu munsi gituma twarakijijwe, twarize yuko Yesu ari umwami, twarize yuko yapfuye akazuka. Ivyo bice bituma duhinduka abana b'Imana, kuko ku musaraba niho iceteshwa cyatwagiza cyatanamukiye. Yikoreye ivyaha, we nta cyaha yakoze, yemera igihano twege cyari kutugirira nabi, aracakira kugira ngo je nawe dukizwe. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko uyu munsi utarakira izo mbabazi z'Imana, utarakira agakiza, byose niho bitangurira mwene data. Wowe uri ngaha utaramwizera Yesu Kristo, Imana ishimwe cyane. Yesu niwe nyine ashobora kudukiza. Ni wowe uri ngaha wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, aka kanya nakawe. Turagusaba nimba uri hagati yacu, urashobora kuduza ukuboko hanyuma ucutera intambuko. Hari uwo bari ngaha hagati yacu yifuza kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi wiwe. Ntugire isoni, naramwizeye kuva mu 2000, ubuzima bwanje bwarahindutse. Imana ishimwe cyane. Woba wifuza kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe, urahawe ikaze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntugire isoni, igihe cyose tuba turasenga ukumva wotera intambuko, utera intambuko, abakozi b'Imana bari ngaha baraza kugufasha. Imana ishimwe cyane. Kubizeye, Imana iratubwira ikintu gishobora gutuma dushobora kwiyambura bijya byose bituremera n'icyaha gikunda kutwizingirako. Turagiye gusenga Imana, umwe wese ahari atangure gusaba, ashima Imana ko yakijijwe, hanyuma Imana idushoboze guhitamo neza. Mana nyene ububasha bwose, turagushimiye umugoroba mwiza mwami. Ubuzima bwacu bwarahindutse,
uravuga ngo nuko abari muri Kristo Yesu bahindutse ibyaremwe bisha. Turagushima Mana, amateka yacu yarahindutse. Uwari umunyabyaha yahindutse umugororotsi. Amazina yacu ubu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami turagushima Mana. Haleluya. Urakoze Mwami Yesu Kristo Papa. Muri we niho dufise ubugingo. Muri we niho dufise umwidegemvyo. Muri we niho dufise inkomezi. Haleluya. Ngo kera twari tujakariye ibyaha. Mwami Satani ari we adutwaza amanyama yiwe. Ariko uyu munsi turabidegemvya Mwami. Warakoze Mana. Warakoze Mana, wahinduye ibyifuzo byacu. Wahinduye inzira zacu. Wahinduye uburyo twahora tugenda. Uyu munsi dufise ibindi vyiyumviro bisha. Ivyiyumviro muri Kristo Yesu Mana. Haleluya, 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 haleluya. Twagereranywa n'intama zitagira umutware, ariko ubu turagufise. Uri umwungere mwiza. Haleluya. Ngo kandi abari mu cyanya cyawe Mana, abari mu busho bwawe ngo barishira bakizana. Haleluya Mana, kandi ngo uraziha ubugingo, ubugingo busagutse Mwami. Turagushima Mwami Yesu Kristo, muri we ngo twahawe byose by'ubu bugingo n'ivyo kukubaha. Haleluya, haleluya. Waduhaye umutekano wa byose Mana. Haleluya. Tugushima kubw'amwe yera mu izina rya Yesu Kristo. Wagenda aratuyobora mu nzira zo kugororoka, agenda twibutsa Mana ijambo ryawe Mana. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Iyi tariki ntituzoyibagira Mwami. Mwami Yesu igihe twakizwa, wa muririmbyi yavuze ngo mimbaze, mimbaze. Natwe turahimbaza umunsi twakizwa, ubugingo bwacu bugahinduka Mana. Ishimwe ryose Mana rikugarukeko. Shimwa Mana, shigwa hejuru. Urakwiriye Mwami Yesu Kristo, kuko niwe wabikoze. Nta n'ushobora kuza kuri wewe atari wowe umwikwegeyeko. Turagushima urukundo rwawe Mwami, rwatwegeje hafi yawe, abari kure n'abari hafi Mana. Ngo waramanitswe kugira ngo Mana wikwegereko benshi Mana. Urakoze kwikoranira ringana guca Mwami. Wiyegereje, wiyegereje kubw'imbabazi n'urukundo rwawe rwinshi Mana. Wihanganiye kutamenya kwacu Mwami. Haleluya. Turaguhaye icyubahiro cyose Mwami. Haleluya. Ngo ibyaha byacu waravyirengeje inyuma Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Wabitaye mu kiyaga cyo kwibagira, mu izina rya Yesu Kristo Papa. Haleluya. Warakoze, warakoze ku bugingo busha waduhaye. Izina ryawe Mana ryubahwe. Uri Imana, uri Imana ikwiriye gushima Mana. Uri Imana ikwiriye guhimbazwa Mana yacu. Turaguhaye icyubahiro cyose. Turashishikara gusenga. Iki ni igihe cyo gutandukana n'ibyose byara bitwizingirako. N'umugoroba udasanzwe wo gufata ingingo kuri bajya mufatanya urugendo. Mu izina rya Yesu Kristo Papa, uratubwira ngo ntituyobe kuko abagenzi babibonona ingeso nziza. Mu izina rya Yesu Kristo Papa, nyana ububasha bwose, uyu mugoroba turagomba gukomezwa nawe. Turasabye ubushobozi bwa Mwemu Yera mu izina rya Yesu Kristo, ngo yamwe mu y'ingomezi, yamwe mu y'urukundo, yamwe mu y'ubwitonzi. Oh esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'amour, mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo imbizi z'amazi z'ubugingo zizokwiburuka mu nda zacu. Mu izina rya Yesu Kristo, fais couler ton eau vive Seigneur. Fais couler ton eau vive mon roi. Fais couler ton eau vive Seigneur Papa. Agadutse atemba amazi, agadutse atemba amazi, agadutse atemba amazi. Mu izina rya Yesu Kristo turagomba kwiyambura ibyo byose bituremera mu rugendo. Mu izina rya Yesu Kristo yakerebose ria bosha katerebo roida bosha kateke. Une soirée pas comme les autres, une soirée pas comme les autres Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, apprends-nous à bien choisir, apprends-nous à choisir les bons amis, apprends-nous Seigneur Papa. Alléluia, pour faire la part des choses. Mu izina rya Yesu Kristo, uravuga ngo dutandukanye ibiwana n'ibidahwana. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu turagomba gutandukanya ibiwana n'ibidahwana. Mu izina rya Yesu Kristo, de l'ivresse Seigneur Papa et de la bonne semence. Alléluia, la cocha.
boshaka izi mbaraga zawe mana zitumanukire imbaraga zawe zitumanukire izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo papa nawe kwizeye amaramaye mwami nawe kwizeye amaramaye mana nuko dukikushwe n'ibifungo by'ibyabona bingana bityo mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi duhitamo umugabane mwiza uyu munsi duhitamo abagenzi beza mu izina rya Yesu Kristo mana turagomba kwitandukanya n'amarigara turagomba kwitandukanya n'abatavuga ibikubaha mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya yabasaya korebo mu izina rya Yesu Kristo mana niko yabwiye Yeremiya ngo niyakuramwo litile mana nguzamugira igikoresho cyawe mu izina rya Yesu Kristo hari ihanganira imbere yawe mu izina rya Yesu nihamagarirwa gukora ibidasanzwe ariko uyu munsi uduha umuhigo wo guhitamo mu izina rya Yesu haleluya 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 mana tuvana transforme mana mu bikoresho byawe ariko mana uragomba ngo twitandukanye za ndirimbo zivugwe mana bya bitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Kristo abakizwe bashikirwe kuko hari abiteguye kuba ibikoresho bigira ikimazinya navyo mu izina rya Yesu Kristo urakoze mana yacu turagushimiye mana turaguhimbaje haleluya haleluya turagiye gusengera ivyo twiyumvira imbuto yose itatewe n'Imana irandugwe mu izina rya Yesu Kristo ababwiwe yuko badashoboye ababwiye ko bitazokunda ariko hari Imana ivuga ngo byose bishobokera uwizera haleluya haleluya ngo kandi ushigikiza byose ijambo ryawe mana tu soutiens toutes choses par ta parole reka dusenge Imana turandura ijambo ryose ryatewe mu mitima y'abantu ritari ryo nyene ububasha bwose mwami turizera ngo ijambo ryawe niko mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 3 ngo kubwo kwizera turemera ko byose byaremwe n'ijambo ryawe mana turagomba guha agaciro ijambo ryawe rifise ububasha ngo byose bizokugwaho ariko ryo nta n'akanyuguti kazorivaho amajuru azozingazingwa ibintu byose bizokugwaho ariko ryo ngo ntirizokugwaho habe n'akanyuguti kazokugwa ku ijambo ryawe iri niryo tugomba guha agaciro mana haleluya ni wowe jambo waravuze ngo jambo yaje kubana natwe haleluya haleluya jambo ryawe rifise ububasha bwo kurema haleluya ijambo ryawe rirabohora haleluya mana turagushima kubw'ijambo ryawe kubw'ijambo twarakijijwe kubw'ijambo twakize indwara kubw'ijambo twavuye muri vya byatwizingirako n'uyu munsi uracyakora uravuga ngo twahindutse ibyaremwe bisha nibyo tugomba kwakira wena twimuye utuvana mu bwami bw'umwiza utuzana mu bwami bw'umuco wawe haleluya tugenda mu muco turabana mu muco nitwivanga n'isi kuko twatoranijwe kuko twagizwe basha mu izina rya Yesu Kristo haleluya ijambo ryawe mana haleluya ryaratubatuye kuri bya byaha byose uyu mugoroba tuje gukuraho ikintu cyose kitavuzwe n'ijambo ryawe haleluya mana byose bishobokera uwizeye mu izina rya Yesu Kristo tuje kurwanya ijambo rivuga ngo ntushobora kuyaba ubusambanyi tuje kurwanya ijambo rivuga ngo ntushobora kuyaba akabaragwe tuje kurwanya ijambo rivuga ngo ntushobora kuyaba kwiba tuje kurwanya ijambo rivuga ngo ntuzobyara tuje kurwanya ijambo rivuga ngo nawe uzoshika tuje kurwanya ijambo
mose ari mu bugaragwa ubwoko bwa Isirayeli buramwidodombera kubera bwari buzi ico gufungura n'ico kunywa. Imana ibatezamwo inzoka, barataka Imana. Imana ngo yumva gutaka kwabo, irabwira Mose ngo nucure inzoka yo mu muringa, uyitegereza arakira. Imana ishimwe cyane. Mu Baheburayo nibo basubira kandi bakagaruka kuri iyo nzoka. Cyari ikigeranyo cya Kristo, uwumwihweza arakira. Haleluya. Yohani igice cya 6 umurongo wa 63 haravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ni mwemu zitera ubugingo. Haleluya. Turagiye gutangura kubona ivyari byaravuye bigira ubuzima, kuko ijambo ry'Imana ni mwemu zitera ubugingo. Haleluya. Nyene ububasha bwose ngo dutumbere wowe wenyene watanguje ukwizera muri twe ari uzogusozera. Turaje imbere yawe Mana guhindura uko twabona, ibyo twabona byaravuye bisubire gutanga ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Za ngingo zakora ibyaha zihinduka ingingo zo kugororoka mu izina rya Yesu Kristo. Y'amaguru agenda gutwara isako ahinduka amaguru ajyana ubutumwa bwiza, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo we kundi ibirenge bizana ubutumwa bwiza ari byiza. Haleluya. Y'amaso yakunda kwifuza yitegereza ubwiza bwawe. Haleluya. Kuko ijambo ryawe ngo ni mwemu zitera ubugingo, ahatari ubuzima reka hatanga ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Mana turakwiyeguriye, amaso yacu turayakweguriye, akanwa kacu turakakweguriye, imibiri yacu turayikweguriye, ibitugize byose turabikweguriye. Ahatari ubuzima hatanga ubuzima. Mana nyene ububasha bwose uracyari wa wundi mwami. Mana yacu muri kijya gice kandi uravuga bareka ukomeza amaboko aregarega n'amavi atarashikamye mu izina rya Yesu Kristo. Turavuga Mana ngo amaboko yacu arakomera, araguhimbaza, aragukorera. Amavi yacu afukamira wewe, nta kindi afukamira mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'ububasha, uri Imana y'ububasha. Dutangure kubona mwami ibyaha bitwegera kure mu izina rya Yesu. Dutangure kwibona twarahindukiye ikibambisi mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'ububasha mwami, turagushimiye Mana kugira neza kwawe. Haleluya mwami wacu, nakikunanira papa. Au nom de Jésus Christ papa, turasabye ihinduka mu bugingo bwacu, ibyiyumviro byacu bihinduka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Shimwe ryose ni dawe Mana, urakoze mwami Mana, amashimwe yose nakugarukeko. Haleluya. Turabandanya gusenga, turabandanya gusenga. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 12 haravuga ngo kwimenyereza k'umubiri kuri n'ikimazi, ariko kwimenyereza kubaha Imana kugira ikimazi muri byose. Imana ishimwe cyane. Turagomba gusengera abantu bacitse intege. Kumbure warasenze ariko ubona umenga Imana ntirikwira kuba hagufi, ariko reka ushishikare kwimenyereza. Haleluya. Ushishikare gusoma ijambo ry'Imana, ushishikare gusenga, ushishikare guhamagara mwemu yera akuzuze ubushobozi bwayo. Muri uwo mutima nyene wo gusenga turasaba ngo ryasezerano. Ba Petero bamaze kuzuzwa ubushobozi bwa mwemu yera, barababajije ngo ibi nibiki bibaye uko, arababwira ati ngo ibi ntivyari byarasezeranywe. Haleluya. Turagiye gusengera ubushobozi bwa mwemu yera. Kumbure ejo ntibyakunze, ariko n'uyu munsi n'akaryo kawe kwimenyereza kubaha Imana kugira ikimazi muri byose. Dusenge kugira ngo mwemu yera yuzure ubugingo bwacu.
mana yacu turizera mwami ngo amasezerano yose muri Kristo ni ego ni amen. Warasezeranye mpemu yera uwazokuzura ubugingo bwacu, haleluya, uwazotwibutsa ngo kandi buri wese arafise ikimwerekana ko mpemu yera. Mwami Imana niwe ushobora gutanga ingabire, Mwami Imana harimo no kuvuga mu ndimi, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana raba inyota y'abana bawe Mana, Mana bifuza Mana kuvuga mu ndimi nshya, haleluya, ngo celui qui parle en langue s'édifie, n'akanya ko kwikomeza. Senga mu izina rya Yesu, suka ubushobozi, ugurura akanwa kawe, data niko yavuze ngo arakuzuza. Ugurura akanwa par la foi et parle, ugurura akanwa kawe, data suka, data suka, data suka, data suka, data suka mu izina rya Yesu Kristo. Barabwiye wa mugore ngo nazane ibikoresho ngo urasuka amavuta yawe. Mana twazanye ubugingo bwacu, suka amavuta yawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ububasha bwawe Mana, haleluya. Raba kasa ya moterebo yekerebo shakete kerebo rina la bara kosha kerebo yarika bara kasanterebo ida idamo raika saka sherebo kate nigeacha kwiyadifya raika sikata yabo raida basha katako. Umuri kuvuga amabanga, ugorora akanwa kawe, ugorora akanwa kawe data yuzuze, 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 data ruzuza, data ruzuza, data ruzuza, data ruzuza, data ruzuza. Oya karabo shantarabo, raika boshekete boyako, iya bokosela boyako, raika bosheko yako, ira baba 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 shekete, rokashela boyako, raika boshekete bo, iya basakate yako. Isezerano ni ryacu, baravuga ngo muri Kristo ni ego na amen. Mu izina rya Yesu, esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse, remplis ton assemblée, remplis tes enfants. Aya koraba, aya bosakatako, ibiya bishasha, raika bosakatabo, ona bakatarabo, iya bosakasharabo, raika boshatarabo, ikataka ya bosaka. Mumiri cyane Imana, habonetse indimi z'umuriro kuri buri wese. Ugurura akanwa kawe, ugurura akanwa kawe, ugurura akanwa kawe, ugurura akanwa kawe. Aya boka baba baba, ikosakatako, nekori yasandarabo, irakurira mu Mana, irakurira mu Mana, irakurira mu Mana, irakurira mu Mana. Oya we, haleluya, turagushima Mana kugira neza kwawe, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo Papa, turaguhimbaje Mwami, turagushima Mana igikorwa cyawe muri twe Mana, urakoze nye n'ububasha bwose Papa, haleluya, haleluya. Izina ryawe niryubahwe, haleluya. Turagiye gushima Imana kuvyo yakoze. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iyo dusenga ibihwanye n'ubugombe bw'Imana, twizere ko twabihawe. Uyu munsi nije nahagaze kuko numvise ibyo Paulo yavuze. Paulo nawe yaravuze ngo nimunyigane nk'uko nigana Kristo. Uyu munsi ndavuga ngo ivyahora bimbera inyungu ndabibona nk'ubuhombe. Twizere igikorwa cy'Imana yakoze, ya bya bifuzo bitagira umumaro bihindutse ubuhombe ku buzima bwawe. Tuvyizere, ejo ni wewe uzoba uri kurashinga intahe. Haleluya, haleluya. Reka tugire action de grâce dushima ivy'Imana yakoze. Mana nye n'ububasha bwose, turagushima Mana ivyo uri kurakora, niturinda kubibonesha amaso yacu,
ariko hari inyota yawe. Haleluya, haleluya. Arabakase yabo reikabo shekerebo satarabo yako riya masakaterebo yakotebo rakatebo yako shekerebo raikabo sentereko yake rika sakataka yamo barka rakatabo yako shenderebo idebo saka yako raika raisi katibo saya ko shekete riya moshatabo raikabo koterebo. Haleluya. Ndagushima Mana, hari ibyifuzo uhinduye Mana. Hari ibyifuzo uhinduye mu bugingo bwacu Mana. Ibyatubera inyungu bihindutse ubuhombe. Haleluya. Ibyatubera umunezero. Haleluya, biduhindukisha no mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, kuko uri Imana yubasha. Aya sekoterebo yiri barakosara koria masa. Haleluya, 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 halekora masatabo. Shimwe ryose ni iryawe Mana ku gikorwa cyawe uri kurakora Mana mu buzima bwacu. Haleluya, 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 haleluya. Turagushima Mwami Yesu Kristo, ushigikiza byose ijambo ryawe Mana. Urakoze Mwami Mana, turaguhimbaje. Amashimwe yose nakugarukeko. Haleluya, haleluya. Ishimwe ryose ni ryawe. Urakoze Mwami wacu, turaguhimbaje Mana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Numvise Mpwemu Yera anyeretse umuntu ubuzima bwe bwari buhagaze ku bitabo yahawe canke ibintu vy'impapuro, ariko uwo munsi ahisemo kubiheba ivyo bitabo, abikuye kwa maso. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'umuntu novuga gute abohotse kubwo kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ngomba kubwira uwo mumama yari yashizemo ivyizigiro muri ivyo bitabo n'ibindi bipapuro, iki ni igihe cyawe cyo kugenda kubiturira. Uzubihe n'abakozi b'Imana ushatse ayo gutyo canke nawe ubwawe ubasha kuvyiturira. Haleluya. Hari ikimana irakora mu buzima bwacu kandi tuzoyibonesha amaso yacu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twari gushobora kubandanya, ariko ibi bikorwa si ibintu umuntu amarira ngaha mu rusengero, ariko ugende muri cacu usenga Imana, usome ijambo ry'Imana. Imana iguhe guhuzagirika n'iyo mpongo kazi igenda kurondera imigezi y'amazi, naho bari kuhuzagirika urondera mu nyonga y'Imana. Imana ishimwe cyane. Hitamwa abagenzi beza. Imana ishimwe cyane. Hindura ivyiyumviro vyawe, ibidafatanye n'ijambo ry'Imana de racine birandure ubiterere kure. Atura ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amaso yawe abe meza, ubone uko Imana ikubona. Kujya Paulo yavuga ngo ntawe tukigira we tumenya ku vy'umubiri. Imana ishimwe cyane. Utangure kwibona muri position aho Imana yagushize muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane.